ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaravuze ko u Rwanda rutuza abaturage barwo mu duce twigaruriwe n'umutwe wa M23. Au-delà des déplacements massifs de population provoqués. Uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamwe intambara, ikigaragara nuko ingabo z'u Rwanda ziyita M23 zirimo gufata abaturage b'u Rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru n'ahandi bamaze gufata. Felix Tshisekedi mu ijambo yagejeje ku baturage kuri uyu wa gatatu. Mu Burundi leta yatangaje imigambi izashyirwa imbere mu kurwanya ihohoterwa ry'abakobwa n'abagore. Ikintu gisigaye cyo gukoreraho nigihe haba mu ngo canke mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina ciwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo canke mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi. Umukenyezi uharanira uburenganzira bw'abigeme n'abakenyezi mu Burundi wavuganye n'ijwi ry'Amerika. Ikaze mu kiganiro Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arashinja igihugu cy'u Rwanda kuba kirimo gutuza abaturage bacyo mu bice bikomeje kugenda byigarurirwa n'umutwe wa M23. Mu ijambo yagejeje ku baturage kuri uyu wa gatatu, Perezida Tshisekedi yongeye gushimangira ko u Rwanda ari rwo ntandaro y'ibibazo byose muri Kongo. Inkuru irambuye Jimmy Shukrani Bakomera. Nyuma y'amezi 10 umukuru w'igihugu arahiriye kuyobora Kongo kuri manda ya kabiri, Tshisekedi yongeye kugeza ijambo rye ku banyagihugu. Mu gihe cy'amasaha 2 ari imbere y'inteko nshinga amategeko na Sena, umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo byaranze uyu mwaka yatangiriyeho manda ye ya kabiri, aho yari amaze kugirirwa icyizere cyo kuyobora Kongo. Atangira ijambo rye, Perezida Tshisekedi yumvikanishije ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka hari byinshi byakozwe ku bw'inyungu za rubanda rugufi. Aha umukuru w'igihugu yavuze nko kuba yarashoboye kwegereza abaturage ibikorwa remezo mu bice bitandukanye aho byari bigoye kubikora muri manda ye ya mbere. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi yumvikanishije ko atangira manda ye ya kabiri yahuye n'imbogamizi nyinshi ziganjemo ahanini umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Kongo FARDC zikomeje guhangana n'imitwe irwanya ubutegetsi. Tshisekedi yumvikanye yongera gushimangira ko u Rwanda rukomeza kugira uruhare mu kaga abaturage barimo gucamo, byatumye ababarirwa mu mamiliyoni bava mu byabo. Aha arashinja u Rwanda kuba rutuza abaturage barwo mu bice bitakibarizwamo abanyekongo muri teritwari za Rucuru na Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Au-delà des déplacements massifs de population. Uretse kuba abaturage bacu barimo guhunga bava mu bice biberamwe intambara bakaja mu nkambi z'impunzi aho bari guca mu buzima bugoye, ikigaragara nuko ingabo z'u Rwanda ziyita M23 zirimo gufata abaturage b'u Rwanda zikabazana mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru n'ahandi bamaze gufata. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku busugire bw'igihugu cyacu. Ntabwo rero dushobora kwemera ibyo bikorwa bisuzugura abaturage bacu, ahubwo natwe tugomba gushaka igisubizo vuba na bwangu mu kurengera abaturage bacu. Avuga ku ngaruka z'intambara, umukuru w'igihugu yasobanuye ko abantu babarirwa muri za miliyoni batakaje ubuzima bwabo, abandi bahunga ibyabo. Kuri we kugeza ubu abana basaga miliyoni 4 bakurira mu ntambara, ntibabone uburyo bakurikirana amasomo yabo. Aha yumvikanishije ko ibyo bihangayikishije cyane kubera ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubyiruko rw'ahazaza ubu rurimo gukurira mu bice byiganjemo intambara n'umutekano muke. Kuba ibice byo mu burasirazuba birimo umutekano muke, Tshisekedi yavuze ko nabyo bigira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'igihugu, cyane ko ubu Kongo itakibona inyungu ku mabuye y'agaciro. Yavuze ko ubu bacukurwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23.
umukuru w'igihugu yavuze ko serivisi za leta zishinzwe kubungabunga umutekano zirimo gukora ibishoboka mu kurwanya M23 kimwe n'indi mitwe ihungabanya ukwishyira no kwizana ku baturage bo mu ntara zo mu burasirazuba bw'igihugu. Nubwo umukuru w'igihugu yatanze icyo cyizere cyo gukora ibishoboka amahoro akagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu baturage bavuga ko amagambo ye ntacyo ashobora guhindura ku buzima barimo gucamo. Umwe muri bo ni Bwana Clovis Nzanana, umuturage wo mu mujyi wa Goma avuganye n'ijwi rya Amerika. Amasezerano ye uko agiye ku media akizeza abaturage ko azakora bino na bino ntabikore. Kuri buno rero twabaye desespere kuva yatwara nta kintu yari yadukorera ngo twishime. Muri make twararusha n'amasezerano ye. Ku bindi bireba imiyoborere y'igihugu, umukuru w'igihugu yagarutse kandi ku kibazo cyo guhindura itegeko nshinga, avuga ko ubu ari kimwe mu byihutirwa kurusha ibindi leta iteganya gukora. Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau Inshuti bavandimwe, mbibutse yuko umwaka wa mbere wa manda yanjye waranzwe n'ibibazo byinshi kandi bikomeye cyane. Muri ibyo bibazo rero, kuba dufite itegeko nshinga ritubahiriza ubuzima bw'abanyekongo nabyo ni mu bibazo nakomeje kugenda ndwana nabyo. Niyo mpamvu mbahamagarira mwese ko dutahiriza umugozi umwe, iri tegeko nshinga tukarihindura, kandi ibyo bigomba gukorwa vuba na bwangu. Ngaho rero twese dufatanye mu kureba icyaduteza imbere, cyane cyane dushyiraho amategeko mazima. Naho ku baturage bamwe babona ko kwihutira guhindura itegeko nshinga ry'igihugu hari abasanga umutekano muke ushobora kuzabangamira kuba byashyirwa mu bikorwa. Iremerewe, ariko ntubigombya kubaho mu gihe yuko hari akarere karimo imigwano. Ni ukuvuga yuko nimba ashaka gushanja constitution, izi ntambara arebe kuntu yazirangiza. Nta kuntu yashanja constitution hariho intambara. Akivuga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu ntiyibagiwe ku buyobozi bwa gisirikare ubwo yashyizeho agambiriye kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro yose ikorera mu burasirazuba. Ntacyo Perezida Tshisekedi yavuze ku rugendo azagirira muri Angola, aho azahura na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame baganira ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa yumvikanye ashimira umuhuza Perezida wa Angola Joao Gonçalves Lorenzo ku murava akomeje kugira mu gukemura amakimbirane y'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Jimmy Shukrani Bakomera, ijwi rya Amerika, Igoma. Twasabye ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda uko bakiriye ibirego bya Perezida Tshisekedi. Ubusabe bwacu bwakiriwe, icyo budutangariza turakibagezaho. Mu Burundi, minisiteri ifite ugushyikirana n'uburenganzira bwa muntu mu nshingano zayo yatangaje imigambi izashyirwa imbere mu kurwanya ihohoterwa ry'abakobwa n'abagore. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye. Naho hari intambwe yatewe mu bijanye no kurwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu Burundi, haracaraga haze nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe gushigikirana no kubahiriza agateka kazina muntu. Mu gusozera iminsi 16 yari iheze mu isekeza ryo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, ubwo bushikiranganje busaba bakorewe amabi kwitura inzego zibatunganiriza hakiri kare ibimenyetso bitarazimangana. Posiye Hatungimana ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gushigikirana. Ntizobura nivyo twege muri uwo mugambi, muri ico gitabo twaratekanije ibikorwa bikuru novuga bizokorwa. Icambere no gukinga, twoshira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi. Ugira kabiri tuzoshira ingufu cyane mu bijanye no gushigikira abazoba bahuye n'ayo mabi. Tani no bwica gatatu novuga no gukurikirana rero ibikorwa biri muri uwo mugambi bazofashanya na leta mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Hatungimana avuga kandi ko izindi ntambamyi zihari ziri mu buryo buke bwo gushira mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Ravyo uburyo dusanzwe dufise mu bushikiranganje, uburyo leta isanzwe ishira muri ico gisata cyo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, intambamyi nyamukuru tubona ijanye no kuronka uburyo bwo gushira mu ngiro ivyo bikorwa byose biri muri uwo mugambi. Muri iyo ntumbero yo gusozera iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina n'agateka kazina muntu, umugujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH umenyesha ko agateka kazina muntu kubahirijwe n'ahatabyera ngo de. Anakrenzo habonayo ni cegera c'umukuru w'umugwi CNIDH ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Muri rusangi twebwe turavuga yuko agateka kazina muntu kifashe neza, mugabo byose CNIDH ntiyovuga ngo birera de.
uyu mukenyezi nawe yavuganye n'ijwi rya Amerika, hakaba anasanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu Burundi. Nawe yemeza ko amaba afatiye ku gitsina agenda agabanuka, ariko akanavuga ko hari ibisata bimwe bimwe bibangamira agateka k'umukenyezi n'umwigeme. Ikintu gisigaye cyo gukorerako ni igihe haba mu ngo canke mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina ciwe, bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo, canke mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera ari umukenyezi. Mu kazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ibyo no kuryamana canke uca umugabo, navyo birahanwa. Ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo umukenyezi ashoboye kuvyerekana yuko arico yahowe. Ubushikiranganji bujejwe gushigikirana bumenyesha ko amashengero n'amadini bifise uruhara runini mu kurwanya no gukumira amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, mu kubigisha bagafata iya mbere mu kuyagwanya, bakigishwa kubana neza n'ibindi. Ku bijanye no kumenya ibitigiri by'abantu bakorewe amabi afatiye ku gitsina, yaba umugujejwe agateka kazina muntu CNIDH ndetse n'ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu mu Burundi, bose bavuga ko ibitigiri bibandanya kongerekana, ariko akaba atagitigiri nyezina kizwi. Ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2024 niho hatangujwe icese izegeza ry'imisi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, ku civugo kigira kiti twerekeza ku myaka 30 y'umugambi w'i Beijing, tuje hamwe dutuza amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryarayihaye uburenganzira igihugu cya Arabia Saudite bwo kwakira igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2034. Fidel Nyongabo. Arabia Saudite cari co gihugu conyine cari casavye kwakira ico gikombe. Ingingo y'ishyirahamwe FIFA yabereye hamwe niyo kwemeza ko ibihugu vya Espagne, Portugal na Maroc vyo kwakirira hamwe igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2030. Iyo ngingo ya FIFA izoha akaryo igihugu ca Arabia Saudite gitunze ibitoro vyinshi ko gukoresha miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari kugira cakira ico gikombe. Cari kimaze gukoresha amafaranga atagira uko angana kugira cakira inkino mpuzamakungu zitandukanye. Umuganwa Nyeningoma Mohammed bin Salman niwe yari nyuma iyo migambi. Yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye kuzokwakira igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru w'abagabo cyo mu mwaka wa 2034 cakataraboneka. Yavuze ko ivyo bazobishikako bakoresheje inguvu n'ubushobozi bwabo mu ntumbero yo kunezereza abakunzi b'umupira w'amaguru bo mu bice bitandukanye vyo kw'isi. Abategetsi b'ishyirahamwe FIFA n'aba Arabia Saudite batangaje ko kwakira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2034 bizo kwihutisha ihinduka ry'ibintu harimwo uburenganzira kurushiza bw'abafasoni n'abakenyezi. Umuyobozi w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino yatangaje ko igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ari ikintu kidasanzwe gihindura ibintu mu nzira nziza ku bijanye n'imibano n'ubumwe hagati y'abantu. Infantino yatangaje ko afitiye icizere gikomeye cyane ibihugu bizokwakira ibikombe vy'isi yose byo mu mwaka wa 2030 no mu mwaka wa 2034 ko bazobitunganya ku buryo buzoshimisha makungu nk'uko azoba vyiteze. Urunani mpuzamakungu rw'amashirahamwe haranira agateka ka muntu yatangaje ko ishirahamwe FIFA ryafashe ingingo igayitse yo kwemeza igihugu ca Arabia Saudite ko ari co gihugu kizokwakira igikombe c'isi yose co mu mwaka wa 2034. Ico gihugu kitahumurije ku mugaragaro ko kizokubahiriza agateka ka muntu. Mu nyuma yuko ingingo ya FIFA ifashwe ku munsi w'ejo, naravuganye na Steve Derrick Ndizeye, umuhinga mu vyerekeye inkino ari mu gihugu c'Ubusweda, ndamubaza nimba hari igitangaje kuri iyo ngingo. Inyuma yaho Qatar yakiriye inkino z'igikombe c'isi yose zaheruka, ibihugu bimwe bimwe na byo ngahibura bikoma induru, ibihugu byo ku mugabane wa Aziya bimwe bimwe bivuga yuko abantu babo bari mu bihugu vya Qatar bamerewe nabi, mu bihugu vya Arabia Saudite bafatwa nabi. Nibaza rero yuko vyasa rero ni wabaye umugenzo yuko FIFA idakurikira ineza abanyagihugu canke ikurikizwa ry'amategeko n'ubwigenge bw'abantu, ahubwo bakurikira amafaranga. Kuko uravye vyinshi mu byo ico gihugu ca Arabia Saudite uyu munsi kiriko kiragirizwa nibyo usanga n'igihugu ca Qatar cakiri inkino zo mu 2022 wasanga kiriko kiragirizwa. Ivyo rero nibaza rero yuko bisa n'ibiriko biramenyerwa kandi biranaboneka yuko ari FIFA na cyane cyane uwirongoye umushinga nawe Gianni Infantino
biraboneka yuko amaze kwikomeza kandi no kunga ubucuti budasanzwe n'ivyo bihugu usanga bizwi yuko byubatse amazina mu bijanye n'ivy'amafaranga. Mu kiringo co kurondera kwemerera Arabia Saudite kwakira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2034 ishirahamwe FIFA ryaremeye gusuzuma mu buryo bugereranye inyifato y'ico gihugu ku bijanye n'agateka ka muntu. Inyifato y'ico gihugu yaranebaguwe n'abatari bake muri uyu mwaka mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Arabia Saudite itegekanya gukoresha miliyaridi y'amadolari agenewe imigambi y'inyubako ijanye n'igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2034. mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi kuva mu kwezi kwa 10 kugeza uyu munsi abana b'abanyeshuri 6 bagonzwe n'amapikipiki 2 barapfa abandi 4 barakomereka cyane. Izo mpanuka zikunze kubera hafi y'ikigo cy'amashuri cyegeranye na Paruwasi Gatolika ya Makamba mu ntara ya Makamba. Ababyeyi bahora bafite umutima uhagaze. Inkuru ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye. Mu gatondo ku mutaga canke ku mugoroba mu gihe abanyeshuri baba bariko barajabuka ibarabara ari benshi baje canke bava ku mashuri agera kuri 5 niho cane hakunze kuba ayo masanganya. Ni nawo mwanya usanga hari uruja n'uruza rw'abunguruza abantu ku mapikipiki aho bita Matonge n'imbere y'isengero Katolika ya Makamba. Bakanibona Yohane adandaza hafi y'iryo barabara aratwiganira ukugene ahora abona urwo ruja n'uruza. Uzubona nk'utwana tuje ari 4 5 6 dufatanye duto cyane nta muntu n'umwe arimo akuze. Nkaca nibaza ati mbe none nk'utu twana dufatanye uko kamwe gasimbye bagenda nk'umugozi mu ibarabara bufatanye. Imoto nayo iza yiruka, imodoka iza yiruka. Umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya 2 ni mubona Jire na wado mu rutoke kubunguruza abantu ku mapikipiki ko ari bo nkwegabara. Bikabonekana rero yuko abatwara amamoto bagenda ku muvuduko munini cyane gose hanyuma bagasha ntibashobore gukontorora vitesse. Nta kindi kibabaje nuko ugoza umwana basha biruka bagasha bagenda bariruka ntibanaze kugira ngo bapfume uwo mwana bamushikana kwa muganga. Ni ibintu bibabaje cyane. Nayo igituma ugonza umwana acatungwa nayo yameze nuko ugendesha ipikipiki ataruhusha go kwigendesha abafise canke inyapikipiki ikabitagira ibyangombwa. Uyarongoye abunguruza abantu ku mapikipiki nawe avuga ko byamurengeye. Umuntu ava mu gikoni yaramuboyi ku moto, umuntu ava ku ikinga ku moto. Amasanganya y'igituma renga ni ivyo biko baturengera twabuze n'urutsori dufata twananiwe kabisa twananiwe ntitubona ngire tubigenze mbere binashaka binashobora kudemisera tukabihagarika kubera ariko turabona navyo turakora turashaka gusanga twe turasigura ibintu bizotunanira gusigura. Kuri iryo barabara ry'Imatonge rero nandwi yijana atamwana hagongewe. Mu kwezi kwa 10 guheze konyene igipolisi Makamba caharuye abana bagera kuri 6 bagongewe kuri iryo barabara. Ivyo na nkuru nziza Gerard Yotsinyama Imatonge aravyemeza. Ikimubabaza no kubona ayo masanganya kandi barasemereye ko ho kwigwa ukugene yokingwa. Mu bisanzwe hariho idodane hafi y'ibitaro kare mugabo iyo dodane igituma bayikuraho ntitwakimenye. Urumva ubu naho twebwe twaragerageje gusemerera tuza turabarira abatware bo ku mutumba bari mu karere ati yamara ahantu mudasize amadodane nukuri abana bagiye guhera cyane abana. Uretse ko ayo masanganya ahitana ubuzima bw'abana abandi bagakomereka inkurikizi ntizigarukiraho. Jire nimubona ababyeyi urumva bashabahamuka barata umutwe bayiruka bagira gute hanyuma baca basohora n'amafaranga yo kuvuza umwana atarategekanijwe. Natwe tuba duhombye kuko uyu mwana yateza kuba ariko ariga none arakurikirana ivyigwa kandi natwe urumva turahungabana. Aha dusigaye n'imitwe umengo yaratakaye bavuze umwana yagize accident twese twiruka kuraba mbega basha n'uwahehe n'uwo ngaha. Gerard Nkurunziza aranegura ingendo y'abapolisi badakingira bikwiye abana iyo bariko barajabuka amasanganya akaba barorera. Turana mu gatondo mugabo tubona nk'umwe mugabo urabona uhereye kujyo ku bitaro gushika kurija kwibireshi hari nk'umupolisi umwe canke 2 ico ntigikwiye. Tubona bahagaze nta n'ifirimbi twe turabona twumva bavuze ati kugira bagabanye umuvuduko wa motare canke amakinga. Tubona bahagaze uko nyene nyaco tubona bahindura. Ku ruhande rw'abarezi baragerageza kwigisha abana ukugene bojabuka neza ntibahure n'amasanganya ariko ku bana bakiri bato bica mu gutwi bigaserukira mu kundi nk'uko
umuyobozi w'ishure shingiro ya Makamba ya kabiri amaze kubibona. Urongo yabunguruza abantu ku mapikipiki nabasaba ko abajeje intwaro bofasha. Jafete Habonayo: rero dukeneye urutonde kandi rubibona musitanteri ko no mikomine yiwe maze kwiyandikisha ukeneye gukora akazi kugira ngo nanjye ngene ntore liste kwa musitanteri ndayigumye hama menya ati umumotari munaka aje ngaha babonekana ko ndamusigura ko ndamuzi bwa gushika ntawe mbanzi shabingora ngene shira kubivuga ibyo bintu vyogari yaho bakatwugurura ahantu cyo dukorana neza kumbura amasanganya yo punguka. Ku kibazo c'udusozi ng'abanyamuvuduko urongoye komine Makamba Irakiza Zuena ati tugiye kuciga mu nama ya komine, ariko mu kurindira tuzovugana n'abajeru gipolisi gukinga amasanganya gifashe mu kujabutsa abana. Atera kama abavyeyi kwigora bagaherekeza abana babo bakabajabutsa mu ntumbero yo kubakingira. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Mu Rwanda abatuye ibice bitandukanye by'akarere ka Kamonyi barasaba ubutegetsi kubegereza inzego z'umutekano zirimo polisi n'igisirikare, bakavuga ko bishobora kurushaho kugabanya ibikorwa by'urugomo bibasira. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa. Yebwo bamaze gutemura musaza tugira ngo ni ibisanzwe kuko inanga baratemana n'ibintu bisanzwe. Martin Shirimaka w'imyaka 61 afite ibikomere haba mu gatuza no mu mugongo, arabyereka ijwi rya Amerika. Mu gatuza baguteye iki? Mu gatuza binjiye mu nzu batema abantu. Babasanze mu nzu. Noneho nsohoka ndwana nabo ngeze ahangaha. Atuye mu mudugudu wa Musenyi mu kagari ka Kabuga mu murenge wa Ngamba ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ahantu ubona ko hari icyaro, kuhagera biragoranye kubw'imiterere yaho. Shirimpaka ibikomere bye bikomoka ku rugomo yakorewe ari kumwe n'abandi bagenzi be. Ku itariki ya mbere z'uku kwezi insoresore zo muri ako gace ziraye mu baturage n'imihoro zirabatemagura. Shirimpaka yadutekerereje uko byabagendekeye n'icyo bifuza. Ubwo bamaze gutemura musaza tugira ngo ni ibisanzwe kuko inanga baratemana n'ibintu bisanzwe. Tugira ngo barekeye nta kindi kintu kiri bukorwe. Nabwo bagiye gucura umugambi noneho kuza batema abantu bahereye ruhande. Biterwa n'iki rero? Biterwa n'imyumvire kuko dutuye kure y'ubuyobozi. Niba umuyobozi aje hano azahagaruka hashize umwaka. Nta polisi, nta musirikare, umuyobozi w'akagari ntago yahosha ibi bintu byo muri Ngamba. N'umurenge ntiyabihosha. Kereka waduha ingufu zituba hafi. Waduha ikigo cya gisirikare hafi cyangwa ikigo cya polisi byacogora. Ukurikije ibivugwa n'abatuye aka gace, gutemana si ibya none bikozwe n'urubyiruko. Shirimpaka kavuga ko uru rugomo rurushaho kubahahamura. Ariko habaye hari nk'ikigo cya gisirikare hano twava dutuye umwana yananiranye bakamujyana. Ubwo niba se atavuga umuturanyi azavuga iki? Niba wundi ufata umuhora akaza hati ndakora ibyo nshaka twamubona tukirukanka. Jean Pierre Musayidire nawe wo muri aka gace n'undi musaza wikoreye uruguma rw'umuhoro bamutemesheje ku gahanga, aragaruka ku gikwiye gukorerwa bakekwaho ubugizi bwa nabi. Noneho rero uru rubyiruko rwacu rukeneye ingando, nta kindi gikenewe. Zigakemura iki? Zigakemura ko uru rubyiruko kirazira gutema umuntu, kirazira kwica umuntu, kirazira guhohotera umuntu kandi ari umuntu. Aba basore bombi ni urubyiruko, umwe ku myaka 29 undi 23, bikoreye mu gahanga inguma z'imihoro. Aya mugomba kudukorera ubuvugizi kuko bare batumereye nabi n'ubu ngubu sinzi niba batazongera kugaruka. Abayobozi baba bahari nabo kandi bwaba baza nabo bagakubitwa. Ikintu cyakorwa nuko nyine nabora bose bafashwe buriya babaha igihano nyine kibakwiriye kubera ko baba barahohoteye abantu, ukazumva nyine ko ibyo bakoze bitari byiza. Innocent Shumbusho ni umukuru w'umudugudu wa Musenyi. Ibikorwa nk'ibi byo gutemana si bishya kuri we, na cyane ko yemeza ko n'abayobozi bibasirwa. Iyo bateguye igitendo nk'icyo, twebwe abayobozi nitwe baba bashaka cyane kuko buri kabari kose bakagezemo, ariko baburamo nk'umuyobozi bagahita batema uwo babonye uwo ari we wese. Rero bahaye igitifu ko ku muhanda hari umutekano mukeya, azakureba uko ibibazo bimeze nk'umuyobozi w'akagari. Akihagera bahise bamwanjama nyine bahita bamwirukankana, nawe urabyumva. Ndumva bari bagiye no kumutema bashaka gukuraho ijosi. Umukuru w'umudugudu wa Musenyi yabwiye ijwi rya Amerika ku bindi bikorwa byaherukaga kwibasira abandi baturage muri aka gace. Aragaruka ku cyo abona cyaba umuti kuri iki kibazo. Hashize iminsi 5 hari umuyobozi w'umudugudu uri muri aka kagari wagiye gutabara ajyanye n'abaturage, bajya gutabara muri Rukomo. Birangira bageze ku rugabaniro rw'umudugudu wanjye n'umudugudu twadikanyije, abantu bafata abantu bagiye gutabara bose na mudugudu arimo, babambura ibyo bafite batabambaye ubusa. Twebwe twifuza yuko nk'inaha muri uyu murenge wa Ngamba twagira inzego z'umutekano zituba hafi. Baba abaturage ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze bahuriza ku gitero urugomo.
bavuga ko rushingiye ku kuba rukorwa n'urubyiruko rwacikishirije amashuri rutagira kandi kazi. Bavuga ko aba borora imbwa bakajya bazibaga bazirya, bazimara bakadukira amatungo y'abaturage. Cya mbere mbona ni uburere mu miryango, buriya ntabwo ari ikintu kipfa kuvuka ngo kikubite hasi. Uburere mu miryango bugomba kwiyongera, tujya tubiganira cyane mu mugoroba w'imiryango cyangwa se mu nteko z'abaturage, tugaragaza ko ari abantu bahungabanya umutekano bakiri batoya kandi bidakwiriye. Uwo ni Bwana Epimake Munyakazi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ngamba, agaruka ku cyo afata nk'ipfundo ry'ikibazo. Ku ngingo yo kubegereza inzego z'umutekano, Munyakazi yagize ati: ubundi umutekano ntabwo twavuga ko ushinzwe inzego z'umutekano, ubundi umuntu wese ashinzwe umutekano, ahubwo icyo twebwe nk'ubuyobozi dusaba ni uko ibyo dufite mu bushobozi bwacu bigendanye n'irondo no gutabarana, turashaka uburyo tubyubaka byo ubwabyo bikomere, hanyuma dusaba umusada aho bibaye ngombwa, ariko ntabwo turagera ku rwego rw'abantu bavuga ngo nta nzego z'umutekano nta buzima. Uruhande polisi y'u Rwanda ihagazeho mu guhosha ibikorwa by'urugomo rwo ruratomoye. ACP Boniface Rutikanga avugira polisi y'u Rwanda. Reka mbabwire, ntabwo polisi yabuze imbaraga zo guhangana n'aba bantu, kandi aho kugira ngo umuntu umwe abuze umudendezo n'umutekano w'Abanyarwanda, twakoresha imbaraga zose dufite kugira ngo umuntu abashe kuva muri sosiyete abangamira. Ku itariki ya mbere z'uku kwezi nibwo urubyiruko rwo mu mudugudu wa Musenyi Ingamba ku Kamonyi rwiraye mu baturage n'imihoro ratemagura. Ubuyobozi mu nzego z'ibanze bubarura bagera kuri 13 batemwe, umwe muri bo watemwe cyane ari kuvurirwa mu bitaro bya Remera Rukoma. Ni mu gihe umwe muri 5 baketsweho ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi yishwe arashwe na polisi y'u Rwanda. Yatangaje ko uwo yazize kurwanya inzego z'umutekano no mu kwabo zarimo zihiga bukwara bakekwaho urwo rugomo. Umwe muri abo bahigwaga yarakomeretse, abandi 3 batawe muri yombi. Polisi gatanga umuburo ku washaka guhirahira wese yishora mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bagira usajwi rya Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Abarundi bakoresha urupapuro rwa murekarengane bita ujirani mwema bajya muri Tanzania bagiye kujya bahabwa urupapuro rumara amezi 3 byemejwe n'abayobozi b'umujyi wa Kigoma n'abambura amatare b'intara zihana imbibi nawo mu Burundi. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Mu gihe bariko barahimbaza imyaka 20 iheze hari umubano mwiza hagati y'intara zihana urubibe na Kigoma. Mu mpera z'indwi iheze inama y'ababura amatari ba Rumonge, Makamba, Rutana, Ruyigi, Cankuzo, Muyinga na Kigoma bahana urubibe harafashwe ingingo ko murekarengane bita ujirani mwema yahora imara indwi 2 igiye kumara amezi 3. Abarundi ntibari bemerewe kandi kurenga ibirometero 6 uvuye ku mupaka. Iyo murekarengane itangirwa ku mipaka izwi n'amategeko, igahabwa abarundi bava muri izo ntara gusa kandi gatangwa ku buntu. Ku banyamakambi iyo nkuru yatanze akanyamuneza. Ubu ni urangurira imiti y'ibiterwa Ikasuru mu ntara ya Kigoma. Nkajeyo ndashimye ko aha bariko baratwereka ko badukunda nawe nyene, kuko bagenzi banje baje Tanzania bagera ivyago iyo ijana imwe yabaheranye, ariko nk'ubu bayongereje. Je ku bwanje ndumva binyoheye, kandi n'abagenzi banje ndibaza bararyohewe kubera iki biraborohereje mu rugendo rwabo bama bakora imisi yose. Mugenzi we arangurira ibirato mu isoko ryaho nyene Kasuru akabidandariza mu isoko Imakamba ati iyo murekarengane ni kirumara ku murundi muto muto. Urazi yuko ari Tanzania hadufashije gose utuntu twinshi dutandukanye na yaburya batuzaniye hafi mu isoko rya Gasuru, no kuri barakoze gose. Ayo Gasuru umuntu arinyaza akaca garuka nk'umuntu asimbiye Igitega akabagarutse, kandi utuntu twinshi ugasanga cyo niba kirose. Kubw'uwo mudandaza nawe uzosubira gusiba kujabuka yitwaje ko atabyangombwa afise. Umupaka wari wapfuye n'ubwishiringi ikiri hejuru gose, umupaka wari wapfuye uruja n'uruza rw'abantu bari rwahagaze kabisa, ko umuntu muto ntiyaciyungurutse. Ego ashamo byo bibaye kweri no kuri byo bafasha gose. Ego nabo nyaburyo bazire sepas umuntu agize commande nyene iteba kamara amezi 4 yaje nyene nari maze amezi 3 nasafira nasuye gusafira uko ndayirose. Kubw'uyu mudandaza arangurira mu masoko atandukanye y'Ikigoma amezi 3 ni kiringo gikwiye ku murundi agiye gukorera mu gihugu ca Tanzania. None rero turashima iyo ngingo kuko amezi 3 wagiye ari cyo ugiye kurangurayo ahera uza washitse ku kintu kiboneka. Ayo mezi 3 arinza kurengana na wewe biba vyakugoye kabisa, ariko uri fisi ikintu cyakujanye mu mezi 3 wavyagenze neza waje kugikora. Abandi barundi bazohatorera koyoko ni bamwe
baja guca ingero mu gihugu ca Tanzania bajabuka bafise uburenganzira bwo kumara mu ntara ya Kigoma indwi zibiri zitarenga, ariko bakarenza bigatuma bafatwa n'igipolisi. Mu gihe bariko barahimbaza imyaka 20 hatangujwe ujirani mwema, bivugwa ko abarundi bagera ku 800 bafungiwe mu mabohero atandukanye yo muri ico gihugu. Uyu mudandaza ati abagiye guca ibipande muri ico gihugu bazokorana umutima mu nda, kuko turamaze kubona nk'abantu baza gukora ibipande baragira ibibazo cyane, baratubwira yuko barara mu mashamba bahaye bahunga abapolisi kugira barindire ako gashahara, ariko agiye kukamara y'amezi 3 ata umupolisi aramwirukako arakora neza kandi agaryama agasinzira. Iyo muri ayo mezi 3 abafise ikintu amaze gushikako, ariko mu minsi 15 ari wagiye gukora igipande iyo bamaze kuronka iki naca bararonka. Hari kandi abarundi iyo babonye iminsi 15 igiye kubaherana baca bagaruka mu Burundi kugira ngo basabe iyindi murekarengane babashe kuguma muri iyo ntara ya Kigoma biciye mu mategeko. Abo nabo nyene bararonsa akarusho kuko amahera n'umwanya bahora bakoresha kugira ngo bagaruke ku mupaka bahabwe iyindi murekarengane bazoyaziganya. Abanyamakamba barasaba kandi kwikiringo ca murekarengane kirenze bakiraha Kigoma botahugwa n'abajejwe intwaro aho mu ntara ya Kigoma. Uyu n'umudandaza akunze kuja kurangurira mu masoko atandukanye yo mu ntara ya Kigoma. Urujirani mwe mu kindi kintu dusaba bo dushiriramo ni kumba dushize Tanzania naho basijani mwe mwayoba yaheze, umuntu ariko arabazigura ati yaheze uwo mwumviriza apana guca bamupfunga. Kuri Tanzania ushitseyo ivyo gusigura ntabibamwo baca bagutwara mu gasho. Mugabo urumva ijani mwe bimaze guherana geze Tanzania ilifo yuko bana abategetsi babo badusigure bakabasigura bakatubwira yaheze manutaye muhira amuzogwana baca bagupfunga. Kuri ico kibazo c'abafungirwa Tanzania kubera baba badafise ibyangombwa, iyo nama yababura amatari yashinze ko abana abazofatirwa mu ntara ya Kigoma bazoca begeranywa, hanyuma abajejwe intwari Kigoma bakavugana n'abarundi kugira ngo mu Burundi barondere imodoka ija gutora abo bana ibatahukane. Urakoze Thierry Venda yishimiye. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Washington, Ijwi ry'Amerika. Umuryango mpuzamahanga ONU, ikigo ny'Amerika Microsoft gikora mu by'ubuhanga bwa none na leta ya Kenya baheruka gutangiza ikigo kigiye kuzajya giha amahugurwa y'ubuhanga bwa none n'ibijyanye n'ubwenge bukorano ku bategetsi n'abakozi ba za leta zitandukanye zo muri Afurika. Inkuru ya Mohamed Yusuf ukorera Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, murayumva mu ijwi rya Diane Nini Nahazwe. Intumbero y'iki kigo no gushigikira igisata c'ubuhinga bwa none ku mugabane wa Afrika no gutuma umunyagihugu ahabwa service nziza zijanye n'ibihe isigezemwo. Ico kigo kiri Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya, igihe abategetsi batandukanye bacugurura bavuze ko biteze ko kizoho ubumenyi abakozi b'amareta yo muri Afrika bagera ku 100,000, gutyo nabo bagashobora guteza imbere ubuhinga bwa none, intwari ibereye n'iterambere kuri uwo mugabane bice mu buhinga bujanye n'ibihe isigezemwo. Ahuna Ezikonwa atwara ishami rya ONU rijejwe iterambere ku isi PNUD mu mpfunyapfunyo ku mugabane wa Afrika yavuze ko ubumenyi mu by'ubuhinga bwa none kuri aba bakozi bizotuma Afrika itera imbere cyane cyane mu by'ubuhinga bwa none. Iyo ibisata vya leta biteye imbere biciye mu buhinga bugezweho bituma amaleta yoroherwa haba mu itunganywa ryiza ry'abakozi n'akazi kabo, bituma kandi imigambi itandukanye irangurwa neza. President wa Kenya William Ruto nawe avuga ko muri Kenya amaservisi ya leta aharugwa mu 200,000 ashobora gutangwa hifashishije ubuhinga bwa none. Ruto ashimangira ko kuba ibisata bitandukanye bisigaye vyikora ku buhinga bwa none vyatumye akazi ka leta koroha. Yiteze vyinshi ku kigo gishasha. This will help us streamline public service delivery. Bizatuma haba umuco mu itangwa ry'amaserivisi atandukanye ya leta, bizagabanya ruswa, bitume uburyo bwinjira muri leta bumenyekana. Ibyiza uyu mugambi uzazanira abanyagihugu biciye mu kubona serivisi za leta byoroshye, byerekana akamaro k'ubuhanga bugezweho.
transformation. Bamwe mu bahinga mu vy'intwaro nziza bemeza ko gutanga amaserivisi hifashishijwe ubuhinga bwa none vyatumye abanyagihugu bizera imikorere ya leta, ubuzi bugakorwa vyihuse mu muco kandi atamanyanga. Naho biruko ariko abo bahinga nyene baragwa bakagaruka bavuga ko ubuhinga bwa none bukibangamiwe n'ibitari bike ku mugabane wa Afrika. Zimwe mu ntambamyi badondagura zirimo ikibazo ca internet ikwiye n'umuyaga nkuba. Ibi bibazo rimwe na rimwe ku bw'abo bahinga bituma bimwe mu bihugu vya Afrika n'igihe biba vyahurumbiye ubuhinga bwa none biba ngombwa ko vyikora ku bwa kera burimwo ugukoresha impapuro. Ikindi hari n'abakozi badafise ubumenyi mu vyo gukoresha amamashini nyabwonko bigatuma akazi bakora kitonda gusumba uko bogakora bakoresheje ubuhinga bwa none. Michael Nitegeka atwara ubukigo co muri Uganda citwa Refactory. Iki kigo gitegurira abakiri bato gupigana ku masoko mpuzamakungu bifashishije ubuhinga bwa none. Nitegeka agahanura abategetsi bo muri Afrika guhimiriza bibaye ngombwa bagategeka abakozi babo guhurumbira ubuhinga bwa none. So leadership has to be extremely firm on knowing how they want to use this technology. Abategetsi bagomba gushyiraho umuhate bakamenya uko bifuza ko iri koranabuhanga rishya rikoreshwa mu buryo bukwiriye kugira ngo bamenye ko abakozi babo barikoresha neza. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo rigere muri serivisi zose kugira ngo abaturage barimenyere. Abakozi barikoresha nabo bakagishwa inama muri gahunda zose zirishyiraho kugira ngo barifate nk'iryabo. Bitabaye uko nta musaruro byatanga, kandi bimaze kubaho, tumaze kubibona. Abahinga mu by'ubuhinga bwa none n'ubwenge bukorano bemeza ko iyo bukoreshejwe neza bushobora guteza imbere abanyagihugu bo muri Afrika n'ikibano cabo. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: urutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.